muri kano kanya barashobora kwambikana impeta. Reka umukwe yakire uruheta ashobore kwambika umugeni bamaze akanya bariko barasezerana. Arashobora kumushirira ku rutoke avuga aya majambo: iyi mpeta ni icabona kandi n'ikimenyetso c'ivyo dusezeranye, kandi nk'uko impeta itagira itandukaniro niko n'umubano wacu utazogira itandukaniro tukiriho twese. Amashi ku Mana. This is BUJA TODAY TV. Together can move forward. Twese turashaka kurusha gutera imbere muri BUJA TODAY TV. Nkuko nababwiye ni Jesse Simon Prongranze ndaba makuru ameze neza, makuru ari update. Umusirere inkuru ndabazaniye n'igitangaza abagenzi. Turi mu ntara ya Ruyigi, kuri centre Ruyigi. Ikintu rero ngira ndababwire cyangwa ngira ndabereke cyangwa abantu tuganire ni gitangaza. Abastari mumenyereye muziki, film, n'abastari mu bindi bintu. Umuntu ashaka umustari mu bintu bitandukanye. Tuganire n'abantu badasanzwe. Nkuko mubibona turi ahantu ariko barinjira, tubagiko binjira muri salle, n'ahantu habaye urubanza, n'ahantu abantu bariko banezerwa. Urubanza ruryoshe cyane, udashaka kwibaza ati ni urubanza kwagute. Ni urubanza uraza gutangara, kandi shaka kukubwira ngo ninde nande, uraza kubyibonera. Ni Simon Prunda kwibutsa gukora subscribe, ukabutaka subscribe, nyaruko ukore subscribe kuri BUJA TODAY TV, ugire na notification kuri uzozo aronka amakuru yacu umwanya n'umwanya ushize ko video uzozo abo mbere kuyibona. Murabona ndahantu, urabona abantu bariko barinjira mu rubanza rudasanzwe. Twavuye mu misa, ubu tugeze muri reception, tugiye kumva ijambo ry'urubanza, ijambo nyamukuru. Sishaka kubabwira ngo urubanza rwaguye n'uyu, mwe muraza kubyibonera kuko ni bitangaza bidasanzwe. Ndakubwiye ati ni gitangaza kidasanzwe, kandi n'inyigisho idasanzwe kungo n'imiryango, ku bantu basanzwe bubatse, na cyane abasezeranye cyangwa batasezeranye. Uraza kumva igishinga ntaye kidasanzwe, uraza kumva intaye idasanzwe, uraza kumva byinshi bidasanzwe muri uru rubanza. Ndakubwira ati ni Simon Pro behind camera, kumwe na Nyama. Ndakubwira kudukurikirana umenye neza icyatumye fata mic no munsi mu ntara ya Ruyigi, umenye ni n'amakuru tugira tubahe. Shengero mwese koraniye hano imbere y'Imana
gusabira umugisha aba bakristo baje gutunganya ibyo kubakana kwabo, kandi bagomba yuko umubano wabo uhabwa umugisha n'Imana. Ico nico kibazanye uyu munsi ngo batunganye iby'umubano wabo imbere y'Imana, imbere yanyu. Rero muri kano kanya tugomba uyu mukwe n'umugeni bafatane amaboko yabo y'uburyo, hanyuma bafatane amaboko yabo y'uburyo, hanyuma bashobore gusezerana muri aya majambo ishingiro. Namwe mutekereze mwumvirize ukurogana kuri mukwe n'umugeni, mubegereze mikrofone kugira ngo umukwe ashobore kuvuga mwamufatiye mikrofone. Jewe Bijora ndemeye hari imbere y'Imana n'ishengero kubana na wewe umugore wanje mu mahoro no mu byago, mu butunzi no mu bworo, urwaye cyangwa ukomeye, nzokwama ngukunda nkubungabunga gushitsa aho urupfu ruzodutandukaniriza. Amashi ku Mana. Baracabandanya bagifatanya amaboko y'uburyo. Reka bagufatiye mama, banagufatira mikrofone iteka n'igiwawe. Mama ari we mugeni nawe arashobora kuragana muri aya majambo nyene. Jewe ndemeye hari imbere y'Imana n'ishengero gusezerana na wewe. Urashobora kumuvuga izina. Mugabo wanje ko tugiye kubandanya kubana mu mahoro no mu byago, mu butunzi no mu bworo, kurwaye cyangwa ukomeye, urwaye cyangwa ukomeye, nzokwama ngukunda nkubungabunga nkumvira gushitsa aho urupfu ruzodutandukaniriza. Dukomera amashi Imana. Reka dusabe batuzanire impeta. Muri kano kanya barashobora kwambikana impeta. Reka umukwe yakire uruheta ashobore kwambika umugeni bamaze akanya bariko barasezerana. Arashobora kumushirira ku rutoke avuga aya majambo. Iyi mpeta ni icabona kandi n'ikimenyetso c'ivyo dusezeranye, kandi nk'uko impeta itagira itandukaniro niko n'umubano wacu utazogira itandukaniro tukiriho twese. Amashi ku Mana. Umugeni nawe arashobora guhabwa uruheta kugira ngo yambike umukwe. Arashobora kuvuga aya majambo. Iyi mpeta ni icabona kandi n'ikimenyetso c'ivyo dusezeranye. Nk'uko impeta itagira itandukaniro niko n'umubano wacu utazogira itandukaniro tukiriho twese. Amashi ku Mana yacu. Nuko icyo Imana imatanije ntihaze hagire umuntu n'umwe
azokimatanura. Imana Data wa twese, Imana Umwana, Imana Mpemu Yera, nibahe umugisha, nibaragire, bongere bazigame, Uhoraho nabarabana urukundo n'akagongwe, abuzuze imigisha, abahe kumuhindukirira, ngo muze muronke ubugingo budashira. Nk'ubuntu naza wigishe, kugira ngo uburyo muzobana muri ubu bugingo musigaranye, muze butume ibihe byose bizoza muzohabwa umugisha. Imana Data wa twese nibahezagire.
bazanane babengenge mu muprotokole neza, mumuzane mu cyubahiro, muze mumuseguye amaboko nk'uko uri na Mose byari bimeze, mubazane mu izina rya Yesu. Abafata amafoto muyafate, kuko nta bukwe bwari bwo bugaragare nk'ubu mu ishengero ry'abagenzi. Ubu ni ubukwe bwa mbere special buhambaye cyane rwose. Rero muri kano kanya twatewe iteka n'Imana kuronka uyu muntu amaze imyaka ingahe gamuta. Abandi kandi bayizi bigiye mu ishengero ry'urugo. Imyaka amaze ni jana n'umwe. Haleluya. Imyaka maze ijana n'umwe. Reka tubaze umukenyezi nawe imyaka yoba amaze y'amavuka. 80. Imyaka 80. Reka tubaze ngaho mu ishengero, mbega ninde muntu bafise imyaka 90 akiriza urutoke turabe. Umaze imyaka 90 nta n'ubuhari. Abamaze imyaka 80 turabonye umutama umwe wenyine. Murabona ko aba bantu Imana yarabateye iteka irabahezagira, kandi nitegereje uyu mutama aracafise utuguvu. Nishimwe n'Imana nukuri. Uyu munsi rero n'umunsi udasanzwe w'ibirori vyiwe, aho mwabonye yashoboye gushonyasonya n'umutamakazi wiwe ariwe mugeni wiwe. Uyu munsi bagiye kubana umusore n'inkumi. Sinzi iby'igiciro biza kuba ari byiza cyane, kuko twabishigikije amasengesho, twabishigikije indirimbo zo guhimbaza Imana. None rero kubw'ibyo na Yuhire bariko barayigira, nicyo gituma tunezerewe. Kumbura ibirori biraza kubandanya mu yandi masaha ari imbere, nicyo gituma twagonze kubabereka, hanyuma bace bigora bapfukame ngaha hasi nyene, kuko ntihabarusha n'imbere y'Imana. Abakozi b'Imana namwe b'ishengero muce muvyaguruka, umwe wese aho yicaye bagipfukama muce muhaguruka, hanyuma mwese musabire umugisha uyu mushingantahe BIJORA Enselme n'umukenyezi wiwe Marceline. Nimupfukame bantu b'Imana babafashe neza, mushike hasi neza, hanyuma muce mufata ibanga ryo kubasengera, kandi mufatana amaboko mw'abantu b'Imana mwe. Hanyuma nawe mushengero muvyaguruke musabe umugisha n'imihezagiro aba bantu Imana yahezagiye. Ntawe reka kubugina mubaramuke ku biganza. ubwo rubavu rumwe Imana yamuhaye arabisiguye neza, avuze ati ubwo rubavu ni wowe, ati kandi Imana yaraduhezagiye ikiraduha umuryango munini. Ni BUJA TODAY TV nk'uko nabibabwiye ati hari abantu tugira tuganire. Abantu ni igitangaza cyane, ni mu ntara ya Ruyigi aho nashoboye gutemberera nkashobora kuronka umuryango udasanzwe. Igitangaza. Amazina yanyu mwitwa gute? Nitwa BIJORA Enselme. Umugeni wacu nawe n'umugeni, muraza kumva impamvu ndamwise umugeni. Mwitwa gute? Nitwa GAHITIRA Marceline. Enselme na Marceline no munsi bagize ubugeni. Urashaka kwibaza ati bagize ubugeni bwitwa gute? Raja ni ibintu bitangaje. Uyu munsi mwagize ubugeni budasanzwe. Novuga yuko n'urubanza rudasanzwe. Umaze imyaka ingahe wubakanye na Marceline? Marceline tumaze imyaka twatanguye kubaka 76. 75. Nari nabuze umugore wa mbere. Marceline, ni igihe ikintu ushima kuri Enselme mu myaka mumaranye yose?
icyo shima ndashima yuko nawe mwe urabibona nibyo wibonera. Ndashima rwose ko Imana yangiriye neza tukaba tugira duhana amasezerano n'umutama wanjye. Jewe ntegome kuko hariho n'abandi benshi bakiri bato bakirimwo ariko batarashika kuri uru rubanza rwanje kuno munsi. Yego haleluya. Marceline, nabonye ko umutwenga muri eglise utwenga cyane, umunezero wawe uvuye kuki? Nari mfise umunezero, ndafise umunezero mudasanzwe kuko namwe nibyo mwibonera kugira kweri duhana amasezerano ngana gutya nawe ngana gutyo sigitangaza. Nukuri Imana iradukunda kweri kandi ni Imana yabishatse. Nahereye imyaka ndamubwira nti ngo tuze kwandikisha tugire ubukwe, ngo noneho ngo utagize ubukwe ngo ugize ubukwe ntiyahukana. Hanyuma rero nkinumira ariko Imana ibishakiye nagiye numva ngo tugomba kwandikisha ngo tugire ubukwe ngo duhana amasezerano. Ngize ku mutima nturabesha ndiho nakubaririye nkiri muto nk'urorarureka none ubu saje niho bigira ndaheza ndabifata nyene ibisanzwe ariko harageze igihe ngo riho tugende ngo tugira amasezerano. Rero nanje ndaheza ndaza ndemera ndagenda ntihinge ndabe none rero n'ubundi sinari bwavyemere ndavyemeye uno munsi kuko tuze guhezagirwa twe n'uwo mutama urabona hageze nanje n'umusore z'umutama bahezagiye abatama none. Oya Anselme, kuva mu 75 uriheba ngo wakoresheje gushika uyu munsi 2021 ubu uri kumwe na Marceline. Yego icyatumye uyu mupasoni tuza kwandikisha ngo tugire ubukwe kuri uyu munsi wa 19 z'ukwa gatandatu mu 2021 icyabitumye mbanza guteba sinari bwaje mu ngoro y'Imana ngo njobokerwe. N'ubu naramaze kunyugwa umenga ndiko ndamara imyaka 10 ngiye mu ngoro y'Imana. Niko guteba rero nkanyugwa iyo nyuzwe mbona n'ubukuru burangumbuye kugira ngo mbe nshikije iyo myaka 101 kugira ngo nzopfe neza ngire ubugeni nje mu ruhongore rw'Imana. Ndabakeze cyane kwanza, ndabakeje ku bugeni bwayo. Hama Anselme afise abana bangahe nabuzukuru bangahe? Anselme mfise abana n'abuzukuruza nijya na 31. Uracyabibuka bose nkawe muzukuruza uracamwibuka? Ndabibuka nyene. Niyo mpamvu navuze ati Anselme n'umusore n'ukuri sinabeshe. Ega nkikanura atari ubu iri jisho ryagwaye miyopi no kwandika narandika naraciye mu ishuri. Anselme yarize yagarukiye mu wakangahe? Yagarukiye mu mwaka wa 3. Ngaruke kuri Marceline akajambo ku ngo z'ubu uyu munsi ari ngo tubona z'uyu munsi bubaka bakamarana ukwezi kumwe amezi 2 umwaka akaje kandi cyane cyane abakenyezi niba usanga bavuye mu rugo kuko abagabo bo barusigaramo. Akajambo wobwira abamama bubatse canke ibangabo babwira kabangabo bibira muri no mwanya ku myaka umaze yose wubatse. Jewe nukuri uko nobwira bana rugo nkanje no babwira akajambo jewe no babarira nti bashitse mu rugo bakubaka niyo batoba barahawe amasezerano bo kwifata neza mu rugo bakumvikana n'umugenzi wabo bagatekereza kuko Imana iraheza ikabona yuko kweri bifashe neza bagaheza Imana ikabarira ati ngo bane banje muhana amasezerano. Rero nanje ifura ya jewe n'uyo toyi nabukuru bwanje nguyu nawe biri kumwe
rero aba rero bagakurikira uyo rero nanjye ndashima n'abandi bose nyene batoyi babakurikira baciza bankurikiye nacongera nibo twabyaranye na musi byagoranye Anselme akagukubita nk'amakofe nyene kaciyemo noba ndamubeshera sinagumiwe ndi umuntu atinya ikofe mbonye bariko baragwana ndarira n'ukuri ukamengo ni jewe bakubise nabo bana ngabo uko bangana gutyo bafatanye urabona abana ko bakunda kuyuba bagwana naca ngira ko mugwana nca nigira ndababise ngabo kumbure noba ndababesha. Yego namahoro n'amahoro cyane. Wewe niwe mukuru kuri aba bapapa? Oya hariho abandi bakuru bacu. Ni mukuru nuwo ku mugore wa mbere. Uwumva gute kumva uyu munsi papa wawe ku myaka 101 agize mariage? Ni umunezero ntangere ubusanzwe mu muryango w'uyu mutama wacu abana abuzukuru n'abuzukuruza dufise ibyishimo bidasanzwe kubona Imana yarateretse umutama wacu uyu munsi akaba ari karashitsa yubire yirata hamaze imyaka 101 kandi akaba ariko arashitsa n'amasezerano. Ego nivyo gushimira Imana umuryango dufise ibyishimo bidasanzwe. Ego papa canke umusore Anselme mubunda kwita umusore kuko wasezeranye n'Imana yanezereye yavuze ati aba bantu n'ukuri bubaserukiriste yongeye hari n'abadashitsa 70 bacabawe umuntu maze kuraba gatandatu bandabura mbyuko impanuro kuba papa buba kuno munsi ugasanga mu rugo n'induru. Oya ibyo noneho narabyenganye akajambo bahanura kuko uri umuntu mukuru wabonye byinshi umvise byinshi akajambo hanura baba papa usanga mu rugo wama utuntu tutagenda neza umwana agize nabi nukumuhanura nyene mbonye ari mu makosa. Mama akajambo nawe wovuga kuba mama usanga bigora mu rugo ugasanga haminduru kwahukana? Hariho bamwe bubakana n'umugenzi wabo bagatera induru mu rugo nuko haraho baba bafise nk'abana bakajyana nyene mu rugo wa mushinga ntahe n'umugenzi wiwe ariko baba ariko barigisha ingeso mbi babana babo. Rero nanje n'ukuri ngabo uyo namusanze ari umwana mutoyi wo niwe yombesha ati umama urabeshe jewe n'ukuri abana nta bana natuka nta bana nagira ntemwe wa mwana canga huze kuvoma nkamukubita ngo babambeshera. Keshi usanga kugira kurera abana utavyaye bigoye ibanga wakoresheje niriye kugira urera abana bakure bagere mu bigero nk'ibi? None singabo abo sabona nashitse ndera nashitse sohora mukuru wuyo ibintu nyene byo gukoresha urubara byinshi nije nabirondera nabikuri wacu byo nasize ndimye kera bararima amashaka bakenga inzoga nkazana amashaka bakinika bakarondera inzoga turasohora uwo mwana ndamusohora ifura y'uwo hanyuma nkurikiza ko hanyuma gutyo abana 5 bose basohoye nije nabasohoye. Rero nanje n'ukuri narabafashe neza yo ntabafata neza simba ari hondi erega bari kugira ati wo araturiye mukadawo kurera abana b'abahungu 5 ukarinda basohora atawumvise induru mu rugo none sinatekereza. Ego ndabashimire cyane bandanye mubana mu mahoro nizere yuko ibintu bigiye kwenda neza mutama naronka umwanya nzogaruka tuganire ku mico n'ikirundi aho hambere tuganire ku mico y'uno munsi yabona mu rugo ndi n'umwajyana mu bibondo byiwe ntiyari kwemera yuko duhana amasezerano ntiyari kubyemera yogiza ati gomba ugenda. Mutama mugira ubukwe bwiza Imana ibandanye bazigama ibandanye barinda kandi mu mare yindi myaka 100. Yamadi myaka 101. Mama ndabashimire cyane.
Naego ndabashimiye rero kuko muri iyo mpanuro muduhaye nanjye numva nezerewe rwose mubandanye kudusengera ariho. Murakoze cyane rwose ko nabemere nababwiye yuko tuza kuganira n'abapapa bagize mariage n'ibintu gitangaza. Papa afite imyaka 101 yashe kugira mariage ni gitangaza, ni ibintu biryoshye cyane, ni ibintu byo gushimira Imana. Kumva hari abantu bubakanye kuva 75 ni ikintu ciza cyane, ni ikintu cy'agaciro kidasanzwe. Ni BUJA Today TV, together can move forward. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.